ibintu byari bikomeye kweli. Basha Chena ko mamvuga semerera abuze bikimu ati uyu muvyeyi se barundi nabandanye igihugu cy'u Burundi niwe nyene tugihaye akiyobore gushika Yesu agarutse. Bandondaguye ariko kajya kavura kakinyanyase naciye mvaho yahejeje ijambo rikomeye cyane gose cyangwa atirekanaje manze mve muri iki kibanza vrema mu Kanyosha ndacumita kabenzi n'ubucima ariko vrema uyu muvyeyi rero ngo ibintu byariko bibera kuri stade Intwari ukuvuga ngo nagace k'ibintu bizoba mw'ijuru byariko biraba naheruka kumva urusase kera abahungu yagari ibintu byanyanyuje mu kirere agatima numva ngo pya agihaguruka gusa kandi rero maga ikintu cyangoye kurusha ibindi byose yahereye mu Kanyosha atora urumuri rw'amahoro abanyakanyosha bakimubonye birasa mu migazo baca bamuyisinga n'ubucima amaze kwegera ati shaka urumuri rw'amahoro aca yicumita mu Kamenge bamwakiriza kabenzi tumanze dukora akazi ariko uyu muvyeyi wacu w'igihugu cy'u Burundi ntaruha aguma pambana umubiri ariko arako umubiri afise ngira ngo numwe bakoresha Dawidi Alice mama Jadawo sa shiriramo amakuru niyumvirize gatoya nariko noragaceri hari hasi papa kabobori we nawe shiriramo amakuru ico niyumviririze shiramo nta kibazo humo ngira ko byanze urya umufuko uronka amahera abaremye ibigori uwo mwaka murazi ngere byagenze musigaye muvyita amahera ubundi mukivyita ibigori none rero uwo wose numutahe nivyo turiko turibonera ko bishoboka urunani turi kumwe twese birashoboka tugira urunani tugira tugwane n'icitwa ubukene umviriza ahantu mbere mushima navyo nyene twaramaze kubitangura kandi turabona ko tubigejeje kure twebwe ngaha mu Burundi twaramaze gufata ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nk'inteko zo kurwanya ubukene asa arabihejeje ndarira umupanga nakora ikintu yamaze kubisinya ndarira umupanga ati tugomba turwanye ubukene ndarira umupanga w'igihe papa kabobori nawe asa umupanga tugomba dupambane yamaze kukivuga ati tugomba turwanye ubukene ubu tugomba dupambane ikintu cyanyu bagomba nkore tugomba tubwiruke ku bukene makana bucakiye yamaze kubisemerera ati tugomba turwane ubukene tubugwanye uburengo bagakora ikintu cya mbere yamaze kubisemerera wamwe umupanga agakora ikintu kimwe uburengo bagwanye ubukene navyumvise ariko suko babugwanya muko bugwanya urakura amaboko mu mpuzu ugakora erega hari ubukene nta mahoro haba ahari ubukene
wiha umuyoro mu kubugwanya rero tujya gukora ka karima karege mu kabande ubu ntihagaze ko dushaka utugori none ko yavuze ngo ubu rero tugomba turwanye ubukene nanjye ikintu navuze tugomba dutigite makanda bucikira kandi ugafata ndabukubita muri kansi ndabure kure bwirase mu mugazi reka nakora oya nayinuye ngo bagwane n'ubukene kanakwereke bajya mu Tanzania bakaminanirwa no kuvuga igiswahili aroma none nza mu Burundi gukora iki ntuzi ingene natashe oya naco mfise no kuri mama ntaco ndakubyara none ndunga ikayanda yakuye he ntuzoze no kun ntuzonegera no ku kibuga c'indege je nibaza ko nzofata dunyuri none noza ay'indege noyakura nyuma ndakubititse igihugu sawa igihugu ni nyabagendwa abasore bose ngo bafise amahera none subireyo cyane mugabo nasize mu mahanga ntangura kukivuga nabi mutamaze bazonyumva afata imbabazi ewe bantu turi mu mahanga turagowe ewe bantu turi mu mahanga ndakirabira kuri kwa Randi Promote yego hari umudiaspora tuzana yari hano abadiaspora tubo tumenyane ntibagabo dutahe ubu ngo imifuko yose yuzuye amahera je mugabo Mose Imana yabwiye Mose ati ico gihugu uzokibona n'amaso ntuzogihonyoramwo uzocumva ku matwi ubwo je sindi Mose Uburundi buryohe mvuyeyo reka nsubire nsaba imbabazi ese ni keke twarya ese akabenzi ko mu Kamenge none Uburundi buriko buraryoha yego kabisa yaba maspaghetti Masio nyaka myinshi maspaghetti mwana wa mawe ni impore biriko biraza kabisa ndashima Imana yego none gishasha wapi gusa je kuba ngomba ntangura ibintu byo kurima hama nabwira no guteza imbere ninje mu makoperative warize uriya ndutse ifu nuraza umuremyi ngana bakurimasa oya muntu none kwiga nkabura akazi reka niyungunganye nabe ko notera imbere nk'abandi cyatotangura gukora mu ivu watanguye kwimba ubutare n'inzahabu yewe warasatsa shishato je numvirije ibintu muri ko murate bagura ngaho ndabura ivyari ivyo uti turaza bakuru kuzosubira gukora mu ivu habaye nemugenda mwarasatsa baraga katipe ko kasatsa ubu je mvuye kugura inkabire yagwiza namwe muri ko ngamwasobetse none bahejeje amakaminuza genda ubandanye wisiga none iyo ntabwo ushaka gutabira ndakubwire diplome iri jewe diplome oya hari utayisinye kugwa mutiriza kwanza ahubwo je natangazwa no kuba mwaradisenga muri kaminuza hanyuma ageze mu buzima busanzwe mukaguma musobeka mugenda kwicara none kuri yiti simuhungu wewe nako cyane oja mwifu mwemwe yaramaze gusara iyo ni migambi uri kurazana ubwiriza kujijibure cisha kera umuntu yiga umuntu yagenda guhiga sakamuraga icumu n'umuheto ugira nyige none bagombye gutwara umwuga wa so na nyoko ko bakuze barima ntibakwigishije niworondera ico ukora nawe ndakubaze ko igihugu cyakwigishije ku buntu ubu ugomba uwamutega amashi mbega ntiworaba muri biki gihugu cakwigishije akaba ivyo witezamwo imbere agatipe kavuga ibintu ubiriza nakubwire jewe muri mwebwe ninde yadusha kugisenga muri kaminuza oya uraza ahantu ugomba kunsindira uvuze igihugu cyawe aba bose babizi ntimubizi none je nabo wa mbere kandi mundavye kwisa kabiri kare byo kubasumbya none twemere ibyo avuga tubebe duhamba amakuru ubiriza ubiriza guca mutarimuzi yari cubahira umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yarivumereye
aravuga yuko ubushikiranganji sibyo bw'uburimyi n'ubworozi ubu bwahindutse inteko kurwanya ubukene guhera ubu ngiye kugura intabire uzorunwaza dushobora guhaguruke tugende tugikorere tayari igihugu cy'u Burundi uramusaba tugeze nta mukene n'umwe atagira ibihumbi 10 yani unapiga yo pesi wewe yamaze kubivumera yajaje afiriku atima come from naje dupambanira mu gihugu naje dupambanira haci wambaye murabunguraye na 50 abana bansabye ngo ndabatanira amashokora nanje ndera none muri bintu ndosuma ndera none mu gihugu bene ntari mwese hari tribune d'honneur bene ntari abiri nabona uri muri Amerika ufotora ubufoto muri kuma etaje y'ijana kumbe warakaraka kugira hejuru uvuga buke uko twinjira mu gihugu tubundabunda twaguma tubabwira ati igihugu cy'u Burundi n'amatanuki turagazurangariya dudu tukamanura kuri ngariya gori tukazoreka muri nyama yanka agatima ngo pya uburero ranwenze ndiko ndagusaba nka 50 shamwene wacu 50 none igihugu warimwo ko apresenta ufise ubudolare butagira urunyutsi ugaragara bo yareke yanyime nibindi Trezor niyo saba nagenda bashize imodoka baramukeneye uyanyime unanuke reka umushoferi twa Trezor niyo saba abantu baragutwenga mukiyemera ngo muri mu mahanga mwahunze igihugu cy'u Burundi mushitse mu mahanga mukaremenanya ngo mu gihugu cy'u Burundi ngo abantu bose bavuye ngo nije citse cumu wafishijwe niki escrojanti sawa ewe isi heze ntiyaracitse ku icumu nzi ngo arapfuye imisi ibisiga byose amatongo yose aca muri iwanje ahubwo urazi jewe natoye umugambi bwoko ki bwoko ki tubanige mw'ijoro bajyane tubanige turabashobora uzi ko bajyamira umva isumu hajya iraza kubikora neza yo iraza kubikora isumu irabikora yapanya cyangwa aside oya banywa amazi bigakabashakira tugerageze uburyo bwose twobakuraho abahungu shaje kubaho nabona bigiye ngo hano nakubwira ikintu kimwe none wewe bimeze gute peti yangu we barambeshe gute umviriza none muzehe kwa dafi none jewe sibyo nariko ndavuga ahubwo dutozanye umugambi umviriza wowe kuri muri niwizi karate nta kuntu twobajya karate mw'ijoro oya ujye muzehe wanje niko niyumvira kumutega amakoto muri kushi yoga acanyerera acapfa none n'abavuga mbise dushe irimo amakaro umva yongerera gute kandi muri dushe wanyu ari vyondo none ndamuhatore gute umviriza burya bwoko nibupfa uraramba nyaku nibaramba uraramba naho kumviriza urazi ko muzehe wawe akunda rugombo sibyo rugombo uyicanze n'amazi y'isabune mu mwanya mutoyi abanyereye yego akonera kumvise akongazi reka shari ko ntaze tugunga shisha na wewe amajambo wambwiye wa munsi tuhura jewe muroka gakobwa murahuye muragiye mu biro by'ubumaraka kumariya gutohera uwasi mwana wa mama je narahomvye ubu rero ngomba ndondeze gushasha mu yindi minyuro wabonye kwirigara arico kigiye kugufasha mutima narumvise ibijanye n'amarika yararivumbereye nanga kuja gukura amaboko mu munsi ngo mukore muzofatirwa ku marikara mujanwa kurima mu ndimo rusangi nirikwe murarima kubera ayo marikara ninde nawe yabivuze mwumvise avumereye amarikara gufatirwa kuntu nzene ku marikara uraja kurima mu ndimo rusangi wese kurima
mu mirima iwayo uzorima mu ndimo rusange Ninde aho yabivuze? bizera ntusange Ninde yabivuze? umukuru w'igihugu Ewe. urumuri rw'amahoro Oya, umviriza. rutembera mu gihugu cyose rumurika ibikorwa by'iterambere uyu munsi mwe muri kumarika icyivugo cy'urumuri rw'amahoro ku nshuro igira 15 turwanye ubukene twese hamwe ubundi butere imbere ni ukuvuga mwebwe mugomba kurwanya ubukene kumarika Twese nimuze dukure amaboko mu mpunzi twese turwanye ubukene kugira ngo uburundi bwacu butere buca imbere sibyo none kayeri Yego. jewe rero ndagiye nta bindi aro urije dawo hewe mu gihugu cy'uburundi carahindutse ubu n'amarika arakibayo abajene bose ni ukwiyungunganya Yego. ugomba gukubita amakatsi mu gihugu cy'uburundi nanangute Uratashe. ewe bose bakuye amaboko muri bya Gukora. bakorera igihugu cy'uburundi ngo kandi twese ngo twokora tukiteza imbere